mu gisagara ca Bujumbura twama tubabona ko baragendera ama jeep meza meza miduga myiza y'abadamu bana barusha imyaka bebe ibyo bintu wovyakira gute ndavyakira wubatse inzu yawe nziza ufite imodoka yawe nziza hama ukagira mariage n'umutipe adafise amafaranga hama bigashika kazarata amasaha yishakiye wewe wovyakira gute abandi bagore ifore guca umuprovu kamubwira ati njoo tutoke wote tuikae kama yeye ndio iko na lare wewe hauna lare so utoke wewe mwenyewe najua hauna lare na yeye ndo alikutia niwe yagushize mu nzu nkuko babivuze niwe abafisa amahera inzu ni yiwe inzu ni gwiwe muganeza ati inzu ari gwiwe urongowe sivyo urongowe umuhungu atanu urongowe kandi uragerageza nawe kubaka urwo rugo rw'iwawe kuko wavyemeye bro none umunsi je no guhamagara dusangire waragize mariage wararongowe tubivuge neza ko nizo nibwo bugeni dusigaye tubona mu gisagara ca Bujumbura none wewe waragize mariage umukobwa afise inoti araguhaye amafaranga muragize mariage musanzwe niwe bagukoye babigiraho contraire za nkwano bavyeyi mu bimenye neza za nkwano mubona tuzana rimwe na rimwe abakobwa banyu nibo bazitanze ko nibo bafise cash reka rero tugende bukebuke mbega bizokoroha gute jewe nk'umugenzi wawe kuguhamagara dusangire kuko mbega imisi yose uzokwa musohokana no mukobwa cyangwa no mudamu wawe ko afise amafaranga none Chris ndakubaze urongowe bisigura ko ufata nabi ujya urongowe oya haiga nanje nivyo navuze wewe washatse gushigikira yuko imisi yose uteza gusohokana n'umuntu mu partenaire wawe n'uwo muri kumwe birashobora gushika abagenzi ukaguhamagara tukaguhamagara muri generation tugasangira murunganwe none mbega tuguhamagaye dusangire murunganwe hama bicotse tugatahana tukagushikana muhira hama mudamu gacishika agukarira bizokugwa neza cyangwa uzocubona kwagukariye peut-être kubera inzu ari yiwe n'imodoka ugenderamo ari yiwe peut-être kizoba ari cyambere uzotangura kwiyumvira kuko nivyo nashatse kusigura neza uratasha cyashika gukangamira raba amasaha utahiye ko wari kugira ikibazo n'imodoka mbega azoba yerekanye ko akunda wewe cyangwa akunda imodoka ye biravana abana biravana ba direct nimba na utarongowe sawa azoba afise azoba akunda imodoka cyangwa azoba akunda wewe azoba akunda imodoka azoba akunda imodoka ariko ifo nayo ko wiyumvira ntushaka wiyumvira ngo yakubwiye amasaha yogira ikibazo n'imodoka peut-être wanyoye inzoga utegezo gutwara imodoka nabi ukayigonga nayo ikaguhitana nawe aragukunda kubera ko atatoye abandi bagabo atatoye abandi yindi misora abandi babogari atoye wewe Chris ndikwera bagukunda sasa niwe wakumuprove unatulia kama utatafuta kazi polepole utaipata kazi na utakuwa fresh kandi nce ngira ko mpanura nabo bagore baba bafite amahera abona ko ashobora guca afata umugabo akamwifatira mpiri akamushira mu kwaha agashaka kumukala umugabo no kurondera urumva kandi uri umugabo nawe zikurongowe antuka ifo ufanye nguvu toke mayo maisha juste maisha ya bien ubushatse kuvuga ko abagabo bari ku bagore bafise amafaranga babana ubasabiye yuko nibabaha imitahe basohoke bagira ico bakora bareke kuza baragendera mu miduga y'abandi miza y'abagore babo ataco ko barakora umvirize amahera hari umugore yafise abone don umugabo afise abone talent umugabo afise kuko hajya twese dufise des talents cachés ayigu motivemwo ayigufashemwo nawe wishikane ku kintu uzomushimire cyo nk'igihe ejo uvuga ati antuka uyu muto ari inside yaga twacha mapenzi ari reconnaître yara reconnaître talent fils mugaba tipe beza babogare mu gisagara ca Bujumbura twama tubabona ko baragendera ama jeep meza miduga myiza y'abadamu bana barusha imyaka bebe ibyo bintu wovyakira gute ndavyakira uko nyere ko nta kundi no vyakira Santa Fanya wewe bigushikiye urumva ko byokora kubana n'umudamu afite imyaka 50 we nawe imyaka 50 antuka ifoko umenya ico ufite mu rukundo Miguel mu rukundo ni étape par étape urukundo go gukundana n'umunagana na mama wawe none shaka ndakubwire Chris wowe ukundanye n'umuntu afite 50 ans est-ce que ugo rukundo udashaka kumuronka kwibibondo ruzo rukundo nyabaki sasa unaka kama ni ile ya kuprofitana aguprofite kwera uraka jene ivutizame nawe profil ubwo urabizi ko ari byo biharawe mu gisagara ca hari nawe umaze kubona era 50 ifu kumenya kuno vyitwaramo nyene ku bwenge akanoti kaguma wagahekeye no se tufanya rero ntakusigana ako kanoti Chris antoka nawe niho gasi très bien yego reka tugaruke kuri mademoiselle kuri uno mukobwa ari iburyo bwanje mbega wewe mu gihe uzo wiwatse inzu yawe nziza ufite imodoka yawe nziza hama ukagira mariage n'umutipe adafise amafaranga hama bigashika kazarata amasaha yishakiye wewe wovyakira gute Joko no vyakira nakubwiye byose bihera
ku mugabo tuzaba twubakanye mu gihe nzoba mbona ko anyubaha nzotahura neza yuko ivyo yagiyemo ari ivy'amahoro kuko nta kumuganza kuko nzoba namutoye nifuza kubana nawe nifuza yuko tugira urugo rwiza mbese no canja hejuru ngurumva amahera nayo wanje nkamuganza oya kuko twahawe kubaha ntegezwa kumwubaha uko ameze ibintu byose tukabisangira ubuzima bwose tuba turimo no mu gihe yo batashatevye no mwicarika nkamusiguza akambwira buke tugatahurana akambwira ati vyangoreye aha nkamutahuranye mbaho kumuhanura nkamubwira ati ntuzosubire ukuntu kubivanye nibi ntuzosubire antuka ari umuntu abona yuko ndamwubaha impanuro tuza turahana ariyo zitahura hama mu nyuma akazataka ariko muri kamere y'abagabo dutasha ijoro ntidukunda ko abagore badusiguza uwo mwanya nyene uramureka mbonye ko ariyo kamere yiwe ndamureka bugaca bukeye kandi birashobora gushika akaba yatasha arushe uba nucushika kumufata mu kanigo nka OPG cyangwa umengari umengura mukarira ukuntu byose mba ndabibona ko yatasha arushe ndamubahiriza akaruhuka ikintu cambere cyo kwihutirwa no kumubaza yavuye cyangwa ikintu cambere cyo kwihutirwa nuko uwo mujana muri douche akoga ukamufungurira ubona nawe kukaze none kukara cyane naho wagumye mbona umengura intama burya nawe byorosha oya icyo uzocisha kumubwira ati icaraho umvirizo vuye he wari mu biki aho kubanza kwanza kumufungurira no kumufatira akadusha koga icambere no muhera ko sugushika ndamakira imbere mu muryango ngo uvuye he oya wavuze ko ushika umusiguza abagabo burya ikintu bakunda barakunda ico bahera kandi arakunda umuntu amwitaho nubwo bari mu ikosa ntigera abona ko ari mu ikosa nico bituma nemera nkagendera inyuma yiwe ashitse ndamwakira buke iyo umugabo umuyagishije buke burya arishura kandi usanga byose abikubwiye nico bituma rero umutwara buke ntamukasha nkamubwiye ati mu nyuma byose nasanga yabimbwiye buke ku kanoti kawe mu nzu yawe wiyubakiye imodoka nziza iri ngaho keri biroroshe ko umugabo gutahira kwijoro koko udashatse nawe kwidigadiga yo gutahira ko rimwe kabiri gatatu ntuhagire izindi ngingo ufata zikaze ko numvise ko ushika umusiguza nawe uciye ubisigura mu mvugo babarira amata si ukuvuga ngo nakanoti kiwanje akanoti navuze ko ari wewe wubatse inzu ufise imodoka nziza ama urarongoye yega musigiye muturongora bien sûr none utanze inoti ku mutipe mukagira mariage amafaranga ari yiwawe uri umukobwa ntumva ko rero ufise ububasha oya je byose ndavyemeranya nawe kuko sije mba afise ububasha icambere Imana yarabahizagiye abagize imitwe y'urugo none gute noca mbumo ko ari abatavyemera none biravana nuko umuntu yakuze canke nuko abitahura jewe mu gihe mba nemeye ko tubana mba nemeye yuko ivyo mfise byose bigiye ku gatwe kiwawe je nsigara ngende kiwawe kuko nsigara ngendera musi y'uburongozi kuko ivyo muravyemera ko je ku ruhande rwanje ndavyemera ego novuga ati ubu byose turabisangiye si kuvuga ngo nivyo wanje nivyo narondeye oya kuko uzokwamura umutwe nubwo ataco wowe ufise je tuma byose tuvuga ati nivyo wawe bakunzi ba Kiyago Media TV kirabisiguye neza abisiguye nk'umukobwa w'indero yarezwe n'abavyeyi ariko suko namwe muko muraturaba mutarezwe n'abavyeyi gusa yashatse kwerekana ku ruhande rwiwe reka ndamwifuriza amahirwe meza yo kuzoronka umugabo batahurana bavuga rumwe kuko urumva ko afise ivyiyumviro birashe byo kugira urugo rubereye no kwambika ishusho nziza umurundi kazi n'umurundi wese ahari reka tugushimire Keri twasubira kuzobakenera mu kiganiro gikurikira muzotwitabaga Keri ego bakunzi ba Kiyago Media TV reka dusubire dushimire ku ruhande uno musore tumushimire cyane naho yagerageje gusigura yerekana mbega akanoti ku bakobwa bayafise ku badamu bayafise bariko baradukorera imanza zitandukanye mu gisagara ca Bujumbura nukuri tumushimire kuko tuzogira ikiganiro gikurikira turabe mbega duhinyanyurire neza mbega imanza ziko zira mu gisagara ca Bujumbura aho imisore iri kirarongorwa ariyo yorongoye kubera kubura uburyo hama natwe bapapa n'abamama murabe mugarukire abana banyu mubafate mu mugongo kuko umusore yageze mu bigero uri umuvyeyi raba ico wokora kuko n'abapapa muri kino gihe basigaye bikunda cyane ugasanga ivyo yarondeye ashaka kuvyumirako kandi afise abana b'imisore bageze mu bigero ashobora kugira ico yobafasha kugira ngo bashobore kubaka ingo zabo maze imiryango yacu itere imbere reka tumushimire cyane Snap ku ruhande rwiwe tugushimire cyane Snap nitwasubira kugukenera mu kiganiro gikurikira twizere ko muzotwita nta kibazo nanje ndabashimiye cyane gose nari maze imisi myinshi naja no kuri ecran
je suis à votre disposition mu gihe nzoba mfise akanya kubera ndakunda gutwarwa n'akazi uca ubibona ibintu by'umuhungu ni ukwirukanga. murakoze cyane bakunzi ba Kiyago Media TV. Kuri cameraman hariya twari turi kumwe na Saitach, hama kuri microphone mwari muri kumwe na Chris Miguel. Tuzosubira naho ubutaha, ciao.